Black Entertainer TV. Aston Hall canke Aston Small, mbega baje guhura gute? Mbega umuntu bita Kagarara yaje kwisanga gute agiye guhabwa izina Aston Small? Vyoba vyaturutse kuki? Mbega Aston Hall ubumuzi canke nawe uramwumva? Uno musi niyo nkuru tugiye kuyaga ko kuri uno musi wa kabiri. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Tesi the winner nk'ibisanzwe, na channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro vyahazaza. Reka rero nongere ndaguhe ikaze kuri Black Entertainer TV kugira ngo tuze kubana mwa kino kiganiro tumeze neza, twese tumeze uko turi. Hama nkakwibutsa ko ntuze kwigera usimba canke ngo ureke video utarayimara, kuko aza kuba ari byinshi uhombye kuri uno musi. Rero tugiye kuganira ku bantu babiri. Ubundi duhere kuri Aston Hall. Aston Hall ni umunyamerika yamenyekanye mu bintu byo kwerekana ubuzima bwiwe bwite, yamenyekanye mu kwerekana ibyo akora, akerekana ari gusiganwa n'amamodoka n'indege n'amafarasi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bwo kwerekana ibikorwa akora bwite ubwiwe bijyanye na fitness canke kwinonora imitsi. Akaba ari umunyamerika ariko ni American Black, nubwo ntabashije kumenya ngo se wiwe aturuka hehe canke nyina wiwe, ariko asanzwe atuye hariya mu gihugu ca Amerika. Rero ukabona ko numujene akunze kwerekana ubuzima bwiwe nyine buri novuga ko buri hejuru, kuko asanzwe ari umukire. Numuntu ubona hari afise abantu benshi bamukurikirana, aho afise imiliyoni zigera kuri 18 hariya zimukurikirana ku rubuga rwiwe rwa Instagram. Ukabona ko kuri Facebook naho afise miliyoni zigera ku 8. Rero ukabona ko akunze kwerekana ibintu vyiwe ku mbuga ngurukana bumenyi, kuntu yagiye muri sport, kuntu yakoze ibyo gufungura, kuntu yasiganwe n'amamodoka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'umugabo ubona ko yagiye atembera isi, ukabona ko yagiye akundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ndakwibutsa ko hariho n'ubundi bita Indian Aston Hall. Abo bose akaba ari we yagiye abita amazina kubera kumwigana. Rero hari umujene bita Kagarara ava mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yari yatunganije ibirori byo kuzoza gusura Afrika, nk'uko ubona abandi bose baba influencer basanzwe babikora. Noneho niho yatangaza ko mu bihugu azojamo muri Afrika n'u Rwanda rurimwo. Rero Kagarara yari yatanguye urugendo rwo kwigana ibintu wewe akora muri biriya bihugu byabo, mugabo wewe akabikora mu bihugu byo yerekana mu mico ya Afrika ukuntu ivyo bintu wewe abakwiye kubikora bivanye n'uburyo afise. Kuko ndakubwiye kuno Aston Hall n'umugabo afise amafaranga menshi w'umukire. Mugurumva tuze kwa Kagarara uza kubona ko ari wa muntu ari hasi nyene akora ibintu bisusha n'ivyiwe, mugabo biri hasi tu. Ukabona ko nta mafaranga menshi birimwo nka y'uwo mujene, mugabo ukabona ko ari we yiganye. Rero niho yigeze gukora ka video kamwe kuri bavuga ati nta wuzi uko Imana igenza ibintu. None hako ka video kaza gucamwo Aston Hall mwenyewe arakabona, noneho aragakunda, yongera agashira kuri story yiwe ya Instagram. Bibonekana neza ko ibikorwa umujene Kagarara yakoze vyamukomye kandi akaba yamyise. Noneho acaza muri commentaire yiwe aca yandika ati Aston Small 01. Rero ukabona ko yamuhaye izina. Uno musi ukabona ko ku mbuga nyinshi za Kagarara yamaze no kubahindura, akaba yashize ko Aston Small. Rero ukabona ko uno musi Kagarara
ivyo bintu bishobora kuba vyamuhinduriye ubuzima bwiwe bwite, kuko no munsi Aston Hall yamwemereye ko ahantu hose azoja muri iyo tuwa yiyemeje bazoba bari kumwe. Ukabona ko bahereye neza na neza hariya mu gihugu ca Ghana, aho bagiye ku munsi w'ejo bakaba bamaze no gushikayo. Ukabona ko uno munsi Kagarara, Aston Small hamwe na Aston Hall bose ubu bameze nk'abavandimwe. Rero ukabona ko nta wuzi ko bazogenda bajanye muri Amerika, mugabo yamwemereye ko tuwa zose azogira muri Afrika bazoba bari kumwe. Ubu rero bakaba bahereye neza na neza hariya mu gihugu ca Ghana, akaba ariyo bari. Ukabona ko Aston Hall ariko afata neza uno muhungu, ukabona ko yamujanye muri gym, hano hose bagiye bari kumwe. Ukabona ko yamugize nk'umuhungu wiwe muto canke nkuko novuga nka mwene wabo muto. Rero ukabona ko ibintu bikomeza kumera neza kwa Kagarara hariya, kuko ubwo bayaga yamubajije ati nibihe bintu wifuza, ugati je nifuza kwereka isi ko kubaho nubwo abantu baba bagukengera, ariko ibyo woshobora byose wobikora, ariko bikagushigana ku ntego yawe. None amaze ati none urakora iki inyuma y'ibi byose? Ambye ati jewe ndi umunyeshuri, kuko nkakwibutsa ko Kagarara yarasanzwe ari umunyeshuri yiga hariya muri Universite y'u Rwanda. Rero wewe yashambwiye ati reka ibintu by'amashuri ukwiye kubireka, kuko amyaka ufise si yo kuguma wiga, nukurondera ibiceri. Noneho Kagarara ukabona ko yahise anavyemera byihuse, ishuri akaba yabanje kurihagarika. Nta wuzi ngo azosubira kuja ku ishuri, ariko umwaka kanya ishuri Kagarara akaba yarishize ku ruhande. Noneho ukaba wumva ko bamaze no kujana, bamaze gufata urugendo baja mu gihugu ca Ghana hariya. Kandi nkakwibutsa ko uyu Kagarara amaze guhura n'ivyamamare vyinshi muri utu tuntu twiwe tudukoryo nyene akora. Ukabona ko turiko tumera nkaho dufise ahandi hantu turiko turamushira ku rundi rwego, turiko turamuzamura ko gato gato, nka kuriya bavuga ati buke buke bushikana umusiba ku mukezi canke bugakomeza igihonyi. Rero urabona ko n'ubu Kagarara byamaze kuba vyemera, ubu akaba yamaze no kuba hindura izina, akaba yitwa Aston Small. Rero ukabona ko n'igihe uriya mujene bamwita Aisho Speed yigeze kuza gatangaza ibihugu azojamo ko ari u Rwanda ruzoba rurimwo. Noneho ukabona ko n'ubu Aisho Speed bigeze guhura na Kagarara bagagira ama push up. Ukabona ko abaje bose ashobora kuba abananiza. Ukabona ko nawe nari umujene azi ibyarimwo akora n'umutima wiwe wose mpaka ibyo yipfuza bishitse. Noneho bimwe mu byakeneye bikaba byamaze no kuba byemera, uko nkakwibutsa ko ino tuwa agiye gukora sitowa uzovuga ngo azotaha uko azotahana ega abantu yongera atahane n'amafaranga, kuko iyo muri kumwe n'icyamamare nawe abantu bakenera kumenya uwo muntu ninde, avahe, bimeze gute. Noneho ukaronka abantu gutyo bagukurikirana ari benshi byihuse. Nkakwibutsa ko uno munsi Kagarara ari umwe mu bantu bashize post yiwe kuri Instagram yiwe, ari umwe mu bantu baronka views nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko niwe muntu maze kubona maze gukwiza miliyoni 100 kuri post ya postinze kuri Instagram yiwe. Mu gihe ibyo bintu n'abafise miliyoni z'aba followers kugira ngo uronke miliyoni 100 aba ari ikintu kidasanzwe cyane cyane nko kuri Instagram, aba ari ibintu bitoroshe cyane. Rero uno munsi inkuru narinda bafitiye niyo Aston Hall hamwe na Aston Small ariwe Kagarara kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda, nayo Aston Hall mwenyewe akaba ari umunyamerika ava hariya mu gihugu ca Amerika. Je twari kumwe Taiside Wina, channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo uzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.